Ideni ry'imiliyoni 231 n'ibihumbi 700 vy'amadolari ya Amerika rizohabwa Burundi ryavuzwe na Mame Astou Diouf yararongoye intumwa z'ikigega c'isi FMI mu rugendo zagize mu Burundi kuva kuwa kabiri gushika kuwa 12 ruhuhuma uwu mwaka w'ibihumbi 2023. Ibiganiro na leta y'u Burundi vyarabandanirije kumuhora ngurukana bumenyi gushika mu ntango z'ukwezi kwa kane kubwa Mame Astou. Akaba bivuga mu itangazo rya FMI ryasohotse kuri uwa mbere. Uwo mukenyezi asigura ko iyo ngurane ifise intumbero yo kuzamura ubutunzi bw'u Burundi no gutuma bwisununura inyuma y'ingorane zitari nke zibuhanze. Mame Astou aradondagura zimwe nk'imvura yaguye nabi mu mezi 3 ya nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2022, ubukene bw'ifumbire, iduga ry'ibiciro ku masoko, ubukene bw'amafaranga y'agaciro hamwe n'umwimbu muke mu bijanye n'uburimyi, indwara z'ibitungwa nk'iyo bataziriye y'ikiyaya ca Rift hamwe n'inyonko yafata ingurube ngo vyaragize ingaruka mbi kwigwirirana ry'ibitungwa. Mame Astou Diouf akizera ko muri uwo mwaka w'ibihumbi 2023 umwimbu w'igihugu uzoduga mu bisata bitandukanye. Ku bwa FMI Uburundi bukaba bwariyemeje gushinga amahera buzokoresha ku rugero rworohereza abanyagihugu batishoboye. Ibanki nkuru y'igihugu nayo yiyemeje guhinyanyura itunganywa ry'amafaranga kugira ngo ihangane n'ubukene bw'amafaranga mvamahanga y'agaciro. Ayo masezerano azotuma Burundi buronka ingurane y'imiliyoni zababa 262 z'amadolari, akabaje inyuma yaho Burundi bushiriye mu ngiro umugambi wo gushira habona ibiharuro bijanye n'ubutunzi bw'igihugu biciye ku muhora ngurukana bumenyi rusangi. Iyo akaba ari imwe mu ntambwe zihambaye ikigega c'isi FMI gihamagarira ibihugu gutera mu ntumbero yo gushiramwe umuco mwitunganywa ry'ubutunzi bwavyo. Twobamenyesha ko iyo ngurane izohabwa Burundi izova mu kigega gifasha ibihugu bifise ingorane nyinshi z'urutavanako mu vy'ubutunzi ugereranije n'ibindi bihugu vyo kw'isi.